Nao shetani tumwita multiple problem. Tandishwe mu gihe Imana nayo tuyita multi system. Sema amen. Sema amen. Acaha Imana nayo igacica mu kudutabara. Iteka niho guturuka kumana yaremye ijuru, kuiteka niho guturuka kumana yaremye ijuru, kuiteka niho guturuka kumana yaremye, kuiteka kumana yaremye. Haleluya, haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, kandi ndabifuriza n'umwaka mushasha mu izina rya Yesu. Nagira gukore mugenzi wa mu kiganza umubwira uti turarambye. Ndashimira Imana cyane kuba hano, kongera guhagarara hano muri mwaka wa 2026 guhagarara mwaka wa 2025. Hanyuma rero ngashimira n'ababyeyi banje banyumviriye ko kugira ngo dusangire namwe ijambo ry'Imana, kandi ngashima n'Imana ko ndambye aha atagushikuza n'imyaka simike ni myinshi. Rero muri misi nanye numva abantu bariko baravuga bya bonane bya Noheli sawa byo tumaze mu misi, kandi ico gihe abantu baranezeye cyane muri misi. Gusa ikintu gitanezera no ko numva bamwe bavuga bati nasanze binyuranye n'ibyo mu ishengero. Aha mwagiye muraririmba mushimira Imana, muvuga by'Imana yakoze, kandi muvuga ati Imana yo kongera ikatwongera. Yesu nashimwe. Izongera kutugirira neza, zongera kutugirira neza. Sawa. Hanyuma bavuga ngo urumva ngo uyu mwaka nugende, ari wacu numva bavuga mu ijoro ngo umwaka ngo nugende ngo urakagenda, ngo urumva ngo twagire mu ibyago ngo twabonemo bibi, urumva ngo none ngo nugende. Kera ho rero barawurasa, kera bararasa n'inkore arajamo kugira ngo birukane umwaka ugiye. Ariko je nabwe ne faut pas danser avant la musique, kirazira kuvyina umuziki utaratangura. Niko bazungu bavutse. Ntuzi ngene ejo bizaba bimeze. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ariko je tuzi nuko turi kumwe n'Uhoraho. Haleluya, haleluya. Kandi azotugwanira nkuko yatugwaniye akatuneshereza nkuko yatuneshereje mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana hariya mu gitabo ca mbere cha Samueli. Habariho dusoma muje candwi, dusoma imirongo y'ibiri gusa. Hamwe hogira umfasha muri aba baraha imbere byaba bigenze neza. Iyo mirongo ibiri navuze ni candwi umurongo wa 12 na 13. Igitabo ca mbere ca Samueli igice candwi
avuga ngo maze Samweli yakira ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni aryita Ebenezeri avuga ati kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Uko niko Abafilisitiya batsinzwe ntibasubira kurenga urubibe rw'Abisirayeli. Mbere mu gihe ca Samweli cose ukuboko k'Uhoraho kwama kugwanya Abafilisitiya, kandi ibisagara vy'Abisirayeli vyari vyaranyazwe n'Abafilisitiya barabisubizwa uhereye Kuroni ugashitsa Gati. Mbere Abisirayeli bakura igihugu cabo mu bubasha bw'Abafilisitiya, ariko hagati y'Abisirayeli n'Abamoriho hari impore. Amen. Yesu Kristo nashimwe. Naya majambo tugomba kuvugana ko ijambo rikuru tuja kuvugana ko ndaca guca handi akeya kandi manifashije umwanya turakoresha neza. Tugomba kuvugana ku ijambo rivuga ngo ugutabarwa n'Uhoraho. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Tubonye ijambo rivuga ngo kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Ndagwa kibi kivugo cyacu uyu munsi cyangwa slogan y'uno munsi. Mwese mvuge muti kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Ko ntabyumva neza je numva nti muvyemera. Subiramwo. Aho imbere gusa. Aha, kurare ya mbere. Ngomba dukoresha n'ukuboko kugira ngo tuvyemeze ko ari ivyo. Ucukoresha n'ukuboko kwa. Babavuga butumwa namwe. Bamwe biga kuvyo kuvugishwa ngaho. Are kurare zose muti abo kuri barko abari hanze aradutabara. Twese hamwe tuti Haleluya. Mu Gifaransa avuga ngo jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Haleluya. Abazi Gifaransa kubitako. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Haleluya. Mbega Imana iriho? Mbega Imana iratabara? Haleluya. Hariho ibintu vyemeza ko Imana iriho. Icambere ni ivyo yaremye. Ibi yaremye byose biragaragaza ko Imana ihari. Icakabiri ni ijambo ryayo. Ijambo ryayo ni rizima. Dusanye mu gice cyambere cy'igitabo cy'Itanguriro umurongo wa mbere nyene yavuga ngo Uhoraho, havuga ngo Imana ubwa mbere na mbere. Muri igitabo ca kera avuga ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Niko karongo gatangura. Mundonderere abahanga bari ngaha, mundondere abizi ibintu byinshi bari ngaha, bankurire mu Imana bace bashiramo kandi kantu kinjira twumve ko kaja kuba pratique kasho kinjiramo kagakunda kuba kuri wowe uzi y'abaso wawe canke mu miryango uzi canke mu bapfuye n'abakiriyo winjize twumve. Bon, devoir à domicile twasha tubiteba devoir à domicile muzobinzanira hanyuma ninagaruka. Haleluya. Kandi ukiri nyuma ku gifuniko cy'igitabo hongende igitabo gitangura havuga ngo Bibiliya ijambo ry'iki? Haleluya. Jande jande iyi Bibiliya nukuba bibliothèque. Iyi bibliothèque nta wundi yiyandikako. Ni ijambo ryavuye hehe? Ivyaremwe rero byaremwe n'Imana. Bugira gatatu ni umwana wayo. Tubaza iminsi muri Noheli tuvuga ibya Noheli. Umwana wayo uwo yaraje ngaha ku isi ahavukira
Betelehemu, aragendagenda ararya n'indya yaraziriye, yaragaburiye n'abantu imitima barayirya. Yesu nadufasha, arakiza abarwayi, arazura abapfuye. Bukeye barayahudi baramwica, bene wabo baramwica, arapfa, baramuhamba. Haheze iminsi birarazuka, acaja mu bwami bw'Imana. Uno munsi ni yari sema amekubwa, sema amekubwa, kugira mbere ngo bigaragare ko yashitse yacerungika umwuka wera mpwemu yera. Yesu nashimwe, amaze iminsi 10 gusa kugira ngo yerekane ko acarungika mpwemu yera. Bamubonye abigishwa bavuga bati ibyo byose wa muntu arashitse hahandi. Amashimeshi kwa Yesu nadutabimenyera, n'abandi banatwirwa turayabakomeye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ikigira kane nuko ivugwa, nuko ikivugwa cyose kiba gihari. Gira mugenzi ati ikivugwa cyose kiba gihari. Twandanye rero, aha twasomye ni muri gitabo ca Samuel. Nagomba kugira ngo tuje kunyarutsa wa undi yasomera anyira afashe asomeza Zaburi 121 ahere ku murongo wa mbere ageze hajya garukirira. Zaburi 121. Ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabagwa kwanje kuzova he? Ugutabagwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ntazokundira ibirenge vyawe ko bitirimuka, ukuzigama ntazohunyiza. Mbere ubuzigama ab'Isirayeli ntazohunyiza kandi ntazosinzira. Uhoraho niwe muzigamyi wawe, Uhoraho niwe gitutu cawe uburyo bwawe. Izuba ntirizokwica ku murango canke ukwezi mw'ijoro. Uhoraho azokurinda ikibi cose, niwe azozigama ubugingo bwawe. Uhoraho azokuzigama mu maja no mu maza, uhereye ubugashitsi ibihe bidashira. Amen. Amena. Amena yaje n'impumuriza. Amena. Basi aha niho tubona Imana nk'umuzigamyi. Ni ibintu bibiri, ukuzigama no gutabagwa. Mu mazina y'Imana harimo izina rivuga ko ari Uhoraho nyeningabo, Yehova Sabaoth, nyeningabo, bisigura yuko atabara mu gihe bikenewe. Imana iratabara. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Uyu umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo nunamurira amaso ku misozi, ugutabagwa kwanje kuzova he? Yavuze ngo nta handi, ugutabagwa kwacu nta handi. Ingene twatabaye nta handi vyavuye, kandi n'ubu gutabagwa kwacu nta handi kuzova. Ntabwo kuri mu Burundi, ntabwo kuri muri Kongo, ntabwo kuzova i Rwanda, ntabwo kuva muri Tanzania, ntabwo kuzova muri Kenya, ntabwo kuva hehe muri Europe canke ngo kuve muri Australia canke ugutabagwa kwacu twebwe kuzova hehe? Haleluya, haleluya, haleluya. Ugutabagwa kwacu niho kuri kuhoraho yaremye zora gusa, yaremye ijuru niki n'isi. Naho shetani tumwita multiple problem, tandiswe mu gihe Imana nayo tuyita multi system. Sema amen, sema amen. Acaha Imana nayo igacica mu kudutabara. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana ko hagezaho iyo mu nyishengero imeze gutya birananezerwa cyane. Ingene Imana yazigamye ishengero kugeza n'ubu. Uragize nte ko ntabyumva neza? Kugeza n'ubu. Haleluya. Azodutabara, yaradutabaye, yadutabaye kandi azodutabara. Nta bwoba. Muri byavuze ngo nta bwoba mfise habe na gato, Yesu mbereye maso.
amena amena amena. Imana iri hejuru y'ibyo byose biteye ubwoba. Imana iri hejuru y'abantu bose bo kwishira hejuru. Haleluya, haleluya. Iwacu baheruka gutora abantu mu bakristo nasanze abakristo twaratomboye harimo promotion tuko turaronka mu ishengero bamwe babagena gutwara abantu ndababwira nti mubatware neza mukaramuka mubatwaye nabi ntituzobongera amajwi kuko abo bantu mutwara nabi Imana yaremye sabo mwaremye. Yesu adufashe. Mwabasanzeho muzobasiga kandi na twabasanzeho tuzobasiga. Murabyemera? 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 Haleluya, haleluya. Ariko dukore neza. Iyo mpindukije amaso ngaha ndabe abahora bahicara namye ndaraba kure turafise amafoto bashize hari Imana bahezagira babikoze namye ndaraba gutya ngaraba abonaho rambona mwasigaye boneka ku mafoto gusa mugabo ngaha kandi natwe tuvyemera canke tuvyanka tuzohava. Ni ibintu bitatu biri imbere yacu. Hari ubumuga, hari urupfu, agacaba niki reka tuvuge igifata cyane gifata gose niki n'urupfu. Siko none urupfu adukura tukavaho mugabo birivuga ngo urupfu rw'abakunzi ba ntituba dupfuye twe tuba dusinziriye. Sema amen. Reka tubanza tugaruke muri cya gitabo twasoma muri Samuel. Bibiliya iratwereka yuko abantu abisirayeli Imana yabatoranije ibajana mu gihugu cy'isezerano ibagejejeyo yari yarabihanije ko batazosenga ibigwamana kuko Yose wamaze gupfa ko abantu barapfa. Gira umugenzi ati abantu barapfa nditinya ngo ufise byinshi, nditinya ngo ufise menshi, ngo wize menshi, nditinya ngo ufise amagorofa menshi, nditinya ngo ufise imiduga myinshi. Oya, abantu barapfa. Musubira ati abantu barapfasha. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Yose warapfa amaze gupfa n'urunganywe rwari icyo gihe rumaze guhera abantu baca basubira gusenga ibigirwamana. Imana kugira ngo ibatabara ubwa mbere yaje kurungika ababahahaza barabahahaza barakubita mu buryo nyene bwemewe gose kuko icyaha cyama kijana n'igihano. Sema amen, sema amen. Barabanoza neza, bamaze kubanoza batakambira Imana. Imana icifata ingingo iyo gukoresha bitwa abacamanza. Abacamanza bakora mu buryo bubiri. Ubwa mbere abacamanza igihugu cyabo baracimanza ahani naho harimo no kugwana, harimo abacamanza babagwanya. Ndibuka batatu witwa Debora yari umugore ntiyagwana ari gitangaza. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Bigishwa biga ibyo kuvugishwa barabizi. Hariho nundi twa Samusoni nawe nyene yari umugwanyi akomeye cyane arazwi n'ugwasaya. Yesu adufashe. Hari witwa Yefuta abo barabacamanza bacimanza kugira bakagwana n'izindi ntambara. Haleluya, haleluya. Simbi yatwa ariko turasoma tugeze kuri Samuel. Yabaye umucamanza wa nyuma kandi yabaye umuntu mwiza cyane. Yakoze fonction zitatu. Ya mbere yarakoze kwacu ubucamanza, arakora ico kuvugishwa kandi nico guhereza yaragikoze. Sema amekubwa, sema amekubwa. Niwe yashikirije yakoze muri transition, ni kuvuga bava mu ntwaro y'Imana yo bita theocracy, mu ntwaro bw'Imana abinjiza muri monarchy, mu ntwaro y'abantu. Nta wundi yaje. Haleluya, haleluya, haleluya. Arakora nk'umuhizi. Navuze ngo tubikore neza. Ndifuza ko twabikora neza umwaka wose umwe twabikoze mu izina rya Yesu. Amen. N'abakozi y'Imana bene wacu ndagomba ngo tubikore neza gusoma uko twabikoze. Haleluya. Mu myaka yose yashize wa munsi nabwiye ngo tuje imbere. None munsi ndacaje imbere.
nawe uje imbere gushika twinjiye mu bwami bw'Imana. Hanyuma kuko abacamanza ko kugira ngo baringanirize abantu, birakwiye ko abantu hoboneka abantu mu ishengero baca imanza bakazicira bene wabo, kuko naba ntibava ahandi, bava muri ubwo bwoko canke muri iyo miryango nyene. Hari ahandi sinda kwasoma Bibiri twereka. Ejo bundi musitanteri yarangendeye, akuba musitanteri wacu bari kumwe n'undi mukuru baje bazananye, ntibaramu idini ryacu oya, ariko murabona umuntu umutware maze kuba umutware ntabyo asubira gucagura, amenya ko adiko atwarira abantu bose, kandi naramushimiye. Umunsi nije nasiguye Jesse nkata wo kubesha. Harabara bavuga ngo urumva ngo ukabona ngo haje umuntu mukuru ngo ucuka atangwa ry'amajambo ntuyavuge, nibyo babibazanye kuko ibindi barabizi, ibindi barabizi, bakwiye kuza kumva ivyo, kandi baranezerewe cyane. Sema ame kubwa, sema ame kubwa, sema ame kubwa, kandi nibiteye isoni. Bwa mugenzi ati nibiteye isoni. Kare kijambo libohora kugira ngo tushishikare. Rero icyo gihe uwo mutware wacu nawubwe ni mutware wacu, twebwe aba bantu bacu ntibazokugora muwatazokugora, abantu twara ntibazokugora, nta manza nyinshi bazozana imbere yawe, kuko twebwe turaziringaniza. Aha mu ishengero naho zobiza amatongo turaziringaniza kugira ngo ntitugore leta. Aho c'est vrai, ibyo mvuga no kuri gose, hagize abatata turabatatu bigahira kandi bikemewe, ibikeneye kuja mu mategeko turabijana, twabihejeje turashira abanyamategeko bandiki gusa cyangwa ntiturebeze leta imanza. Kandi muri Bibiliya handitse ko none z'abamarayika ntizizozica, murabisoma kuki tutotangura kuvyigira ngahano, tuzovyigira se Pastor Salvatore zovyigirayo saha nyene se. Imana rero ni Imana itabara, iratabara. Haraho ishobora gukoresha abantu, murabyumva, igakoresha abamarayika, haraho ikorera yo yonyene ubwayo, haraho ikoresha ibidukikije iriko iratabara. Ni wa mugihe ca Yosuwa yarahagaritse izuba, ivyo vyemerwa na bake kuko abizi ubwenge, ariko rero ibyo utazi babiriho, kuko umuremyi yabiremye niwe yabishizeho abitunganya kujya bimeze uko yagomba kubikoresha kose vyokora. Sema amena, sema amena. Ahandi agatabaza amavubi kajya abanza kabajya bakiruka bagatabakomoka, ahandi minana y'urubura. Murasoma mwebwe abahungu mwigi byo kuvugishwa, niko birivuga, urabyumva, niki nabavuga bivuga ngo nabahungu bigi byo kuvugishwa, ariko se abahungu n'abagabo mugabo ariko ntaco igitsina gabo cyose n'abahungu mucamuvyumva. Yesu adufasha, Yesu adufasha, Yesu adufasha. Akoresha amafi na yona mu gutabara, iratabara ibihugu. Murabyemera, murabyemera. Igihugu cayizigiye neza bakemera, ini newe bambaye amagunira kuva ku mwami gushika ku bitungana, igihugu kiratabarwa kirakira. Sema amen, sema amen, sema amen. Igihugu carakize kirakira kubera Imana yaratabaye abantu. Narasomye muri Bibiliya sanga abami b'Abisirayeli babaye pagani gusa, nta numwe yigeze mu Kristo biyubaha Imana, ko nta Kristo bwari bwa mugabo mu bami b'Abayuda niho habonetse abami bubaha Imana. Igihe cyose bahamagara Imana, igihe cyose umwami naho abansi baba bageze nkaho hajya vyarangira urwo rugamba, iryo shengero ry'Abisirayeli rutsinze, uwo mwami atsinze. Sema amena, sema amena. Kandi umwami ni ikintu gikomeye mu gihugu, ivyo ntitubifyineko, ni ikintu gikomeye mu gihugu. Hanyuma reka nshishikare gutabagwa. None niki ni gukugwa ahantu muri danje, ahantu wewe utoshobora kwikura. Birashika ugasanga umuntu uratabawe n'umugenzi aragukuye hano, mugabo hari ivyo umugenzi atoshobora, hari ivyo abo mvukana batoshobora, hari n'ibyo amafaranga adashobora. Murabyemera, murabyemera. Nimijya Yesu nashimwe,
Yesu nashimwe. Ibyo amashuri adashobora bishobogwa n'Imana. Urumva Bibiliya ivuga ngo ugutabarwa none nugukugwa he ahantu muri danje canke ahantu wewe utoshobora kwikura, ahantu vyanse, ahantu vyananiranye. Narabonye umugore umwe, hari umugore umwe yigeze kuje umugabo yarapfunzwe kubera ikibazo yari yagize, yari umusoda acagira ikibazo cyo kugirana ingorane kumure n'amareta. Hari kera umusoda aracumura, abasoda bari byabacumura bakabafunga. Undi we yakoze icyaco mwicisha cyo mu gisoda, hanyuma icyo cyaje kugikora. Amaze kugikora ikintu cyace kiba habaye iki, bavuze bati nibagupfunge urindire umunsi wo kuzonyongwa. Umusoda ararindira aho bamupfungiye, ariko umugore wacu aragenda arabwira shefu, tujya kuba wa shefu, ndagusabye umugabo wanje ntimumwice, tweme umuhana gusa ntimumwice, kuko mvise abana bari mu mashuri, abandi baracari bato batinya kubaho, sinoshobora kubarera. Komanda avuga ati iyo komanda yavuze aba yavuze no gupfa gusa. Harabamaze imisi bavuga ngo uzopfa, ariko ndavuze ngo baho mu izina rya Yesu. Haleluya. Sije ndabivuze nisunze ijambo ry'Imana, ntampamagaza hasi nari kubivuga. Haleluya. 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 Kuko Imana yacu ni multi system, ikoresha umugore wiwe acyasubira inyuma bukeraza. Bibiliya ngo dusenge twongere tugirene twinginge, siko birivuga twinginge hanyuma tugirene dukenguruke. Umugore baraza bucyaraza, nyakubahwa ndagusabye umugabo wanje ntapfa, ndabigusabye nyakubahwa akamukomera amashi. Nawe tumvirize bibiri kurigora ku munsi weje mu masaha asize ukumva yankengera ivuze kera bazoba bakuyeho. Umugore acarazinduka ahantu nyankengera ivugira, yari inkengeri zijya bimwe bavuza za bijya bikoreshwa n'imashini, batenda kuja kuyivuza. Acaragenda afata kajya kantu inkengeri, abagiye mu hantu bavuza inkengeri ngira amazi ni hano uzavuza ngo inkengeri ahari, kandi imenga naje nayigeze kuyibona. Bacaragafata gutya nyankengeri usayigeze ikigira gutya, aragumya yari yatubise ko impuzu ngaha ku maboko, aragumya kuko iminota yayikwiye ikiragara. Acaragenda asubira kwa wa mutware, nyakubahwa komanda ntabara umugabo wanje ntapfe, nukuri nta kuno bigenza. Ati yapfuye kera, yapfuye ati inkengeri kivuga burya bace bamwica. Atekaye burya inkengeri ntiyavuze. Haleluya. Haleluya. Ifise inzira zirenga 8,000 zo kugutabara. Undi yavuze ngo ifise inzira zirenga intaburo z'umusegetera ziza gutabara wewe wenyine. Haleluya. Haleluya. Ntiyavuze ngo abaze neza asanganye, ntiyavuze ata umugabo n'umutware kuko amasaha yo gupfa kwe yarenze. Haleluya. Haleluya. Erega dusanga amasaha yararenze yo gupfa kwacu. Shetani akagumagira ngo twarapfuye ariko turi. Haleluya. 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 Iyo mpindukije amaso ngaha ndabe abahora bahicara, namye ndaraba kure, turafise amafoto bashize hari Imana bahezagira babikoze, namye ndaraba gutya ngaraba abona aho rambona mwasigaye boneka ku mafoto gusa, mugabo ngaha kandi natwe tuvyemera canke tuvyanka tuzohava. Ni ibintu bitatu biri imbere yacu: hari ubumuga, hari urupfu, agacaba niki reka tuvuge igifata cyane gifata gose niki n'urupfu. Siko none urupfu adukura tukavaho. Mugabo birivuga ngo urupfu rw'abakunzi ba nitwa dupfuye twe tuba dusinziriye. Sema amen. Reka tubanza tugaruke muri cya gitabo twasoma muri Samuel. Bibiliya iratwereka yuko abantu Abisirayeli
Imana yabatoranije ibajana mu gihugu cy'isezerano, ibagejejeyo yari yarabihanije ko batazosenga ibigirwamana, kuko Yosuwa amaze gupfa, ko abantu barapfa. Bwira umugenzi ati abantu barapfa, barapfa. Nditinya ngo ufise byinshi, nditinya ngo ufise menshi, ngo wize menshi, nditinya ngo ufise amagorofa menshi, nditinya ngo ufise imiduga myinshi. Oya, abantu barapfa. Musubira ati abantu barapfasha. Yesu adufasha, Yesu adufasha. Yosuwa arapfa, amaze gupfa n'urunganywe rwari icyo gihe rumaze guhera, abantu baca basubira gusenga ibigirwamana. Imana kugira ngo ibatabare, ubwa mbere yabaje kurungika ababahahaza, barabahahaza barakubita mu buryo nyene bwemewe rwose, kuko icyaha cyama kijana n'igihano. Sema amena, sema amena. Barabanoza neza, bamaze kubanoza batakambira Imana. Imana ikifata ingingo iyo gukoresha bitwa abacamanza. Abacamanza bakora mu buryo bubiri. Ubwa mbere abacamanza igikorwa cyabo baraca imanza, ahandi naho harimo no kugwana, harimo abacamanza b'abagwanyi. Ndibuka batatu, witwa Debora yari umugore, ntiyagwana ari gitangaza. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Bigishwa biga ibyo kuvugishwa barabizi. Hariho n'undi twa Samusoni, nawe nyene yari umugwanyi akomeye cyane, arazwi n'ugwasaya. Yesu adufashe. Hari witwa Yefuta, abo barabacamanza, bacimanza bakongera bakagwana n'izindi ntambara. Haleluya, haleluya. Simbi yatwa ariko turasoma tugeze kuri Samuel, yabaye umucamanza wa nyuma, kandi yabaye umuntu mwiza cyane. Yakoze fonction zitatu. Ya mbere yarakoze kwacu ubucamanza, arakora ico kuvugishwa, kandi nico guhereza yaragikoze. Sema amekubwa, sema amekubwa. Niwe yashikirije, yakoze muri transition, ni ukuvuga bava mu ntwaro y'Imana yo bita theocracy, mu ntwaro bw'Imana, abinjiza muri monarchy, mu ntwaro y'abantu. Nta wundi yaje. Haleluya, haleluya, haleluya. Arakora nk'umuhizi. Navuze ngo tubikore neza. Ndifuza ko twabikora neza umwaka wose umwe twabikoze mu izina rya Yesu. Amen. N'abakozi y'Imana bene wacu ndagomba ngo tubikore neza gusumba uko twabikoze. Haleluya. Mu myaka yose yashize, wa munsi nababwiye ngo tuje imbere. None munsi ndacaje imbere, nawe uje imbere gushika twinjiye mu bwami bw'Imana. Hanyuma kuko abacamanza kugira ngo baringanirize abantu, birakwiye ko abantu hoboneka abantu mu ishengero baca imanza bakazicira bene wabo, kuko naba ntibava ahandi, bava muri ubwo bwoko cyangwa muri iyo miryango nyene. Hari ahandi sinda kwasoma Bibiri twereka. Ejo muri mustanteri yarangendeye, kuba mustanteri wacu bari kumwe n'undi mukuru baje bazananye, ndayaramwe idini wacu. Oya, ariko murabona umuntu umutware maze ko umutware ntabyo asubira gucagura, amenya ko adiko atwarira abantu bose, kandi naramushimiye. Umunsi nije nasiguye Jesse nkata wo kubesha. Harabara bavuga ngo urumva ngo ukabona ngo haje umuntu mukuru ngo ucuka atangwa ry'amajambo ntuyavuge. Nibyo bibazanye, kuko ibindi barabizi, ibindi barabizi, bakwiye kuza kumva ivyo, kandi baranezerewe cyane. Sema amekubwa, sema amekubwa, sema amekubwa. Kandi nibiteye isoni, bwa mgenzi ati nibiteye isoni. Kare kijambo libohora kugira ngo tushishikare. Rero icyo gihe uwo mutware wacu, nabwe ni mutware wacu, twebwe aba bantu bacu ntibazokugora, mubatazokugora abantu twara, ntibazokugora, nta manza nyinshi bazozana imbere yawe, kuko twebwe turaziringaniza. Aha mu ishengero nawe zobiza amatongo turaziringaniza kugira ngo ntitugore leta. Aho c'est vrai, uramunda ibyo mvuga no kuri gose. Hagize abatata turabatatu bigahira kandi bikemewe, ibikeneye kuja mu mategeko turabijana, twabihejeje turashira abanyamategeko bandiki gusa cyangwa ntiturebeze leta imanza. Kandi muri Bibiliya handitse ko none z'abamarayika ntizozica. Murabisoma kuki tutotangura kuvyigira ngahano? Tuzovyigira se Pastor Salvatore zovyigirayo.
saha nyene se nari kuvuga ngo mukoma amashino nababujije ntimusubire. Haleluya. Umwanya ndawurangije mana we. Haleluya. Imana rero ni Imana itabara, irashobora iratabara. Haraho ishobora gukoresha abantu, murabyumva, igakoresha abamarayika. Haraho ikorera yo yonyene ubwayo, haraho ikoresha ibidukikije iriko iratabara. Niba mu gihe ca Yosuwa yarahagaritse izuba, ivyo vyemerwa na bake kuko abizi ubwenge, ariko rero ibyo utazi babiriho kuko umuremyi yabiremye niwe yabishizeho abitunganya kujya bimeze uko yagomba kubikoresha kose vyokora. Sema amena. Sema amena. Ahandi agatabaza amavubi kajya abanza kabajya bakiruka bagatabakomoka. Ahandi minana y'urubura murasoma mwebwe abahungu mwigi byo kuvugishwa niko birivuga. Urabyumva niki nabavuga bivuga ngo nabahungu bigi byo kuvugishwa, ariko se abahungu n'abagabo mugabo ariko ntaco igitsina gabo cyose n'abahungu mutamuvyumva. Yesu adufasha. Yesu adufasha. Yesu adufasha. Akoresha amafi na yona mu gutabara. Iratabara ibihugu. Murabyemera? Murabyemera? Igihugu cayizigiye neza bakemera. Ininewe bambaye amagunira kuva ku mwami gushika ku bitungana. Igihugu kiratabarwa kirakira. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Igihugu carakize kirakira. Kubera Imana yaratabaye abantu. Narasomye muri Bibiliya usanga abami b'Abisirayeli babaye pagani gusa, nta numwe yigeze abumukirizo yubaha Imana ko nta yukirizo bwari bwa. Mugabo mu bami b'Abayuda niho habonetse abami bubaha Imana. Igihe cyose bahamagara Imana, igihe cyose umwami naho abansi baba bageze nkaho hajya vyarangira urwo rugamba, iryo shengero ry'Abisirayeli rutsinze, uwo mwami atsinze. Sema amena. Sema amena. Kandi umwami ni ikintu gikomeye mu gihugu, ivyo ntitubifyineko, ni ikintu gikomeye mu gihugu. Hanyuma reka nshishikare gutabagwa. None niki ni gukugwa ahantu muri danje, ahantu wewe utoshobora kwikura. Birashika ugasanga umuntu uratabawe n'umugenzi aragukuye hano, mugabo hari ivyo umugenzi atoshobora, hari ivyo abo mvukana batoshobora, hari n'ibyo amafaranga adashobora. Murabyemera? Murabyemera? N'imiryango bidashobora, mugabo byemerwa kwa Yesu gusa. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ibyo amashuri adashobora bishoborwa n'Imana. Urumva Bibiliya ivuga ngo ugutabarwa. None nugukugwa he? Ahantu muri danje canke ahantu wewe utoshobora kwikura, ahantu vyanse, ahantu vyananiranye. Narabonye umugore umwe, hari umugore umwe yigeze kuje, umugabo we yarapfunzwe kubera ikibazo yari yagize, yari umusoda acagira ikibazo cyo kugirana ingorane kumure n'amareta. Hari kera umusoda aracumura, abasoda bari byabacumura bakabafunga. Undi we yakoze icyaha mwicisha cyo mu gisoda. Hanyuma icyo cyaje kugikora, amaze kugikora ikintu cyace kiba habaye iki, bavuze bati nibagupfunge urindire umunsi wo kuzonyongwa. Umusoda ararindira abamupfungiye, ariko umugore we aragenda arabwira shefu, tujya kuba wa shefu, ndagusabye umugabo wanje ntimumwice, twemumuhana gusa ntimumwice, kuko mvise abana bari mu mashuri, abandi baracari bato batunya kubaho, sinoshobora kubarera. Komanda avuga ati iyo komanda yavuze aba yavuze no gupfa gusa. Harabamaze imisi bavuga ngo uzopfa, ariko ndavuze ngo baho mu izina rya Yesu. Haleluya. Sije ndabivuze nisunze ijambo ry'Imana, niyo ntamamagaza hasi nari kubivuga. Haleluya. 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 Kuko Imana yacu ni multi system, ikoresha umugore wiwe acyasubira inyuma buke araza. Bibiliya ngo dusenge twongere tugirene twinginge, siko birivuga twinginge hanyuma tugirene dukenguruke.
umugore bucya araza nyakubahwa ndagusabye umugabo wanje ntapfa ndabigusabye nyakubahwa akamukomera amashi nawe tumvirize ntibiri kurigora ku munsi w'ejo mu masaha asize ukumva ya inkengeri ivuze kera bazoba bakuyeho umugore acarazinduka ahantu nyankengeri ivugira ari inkengeri zijya bavuza za bijya bikoreshwa n'imashini munatanira kuja kuyivuza acaragenda afata kajya kantu inkengeri abagiye mu hantu bavuza inkengeri ngira amazi ni hano bavuza ngo inkengeri irahari kandi imengana je nayigeze kuyibona bacara gafata gutya nyankengeri usayigeze ikigira gutya aragumya yari yatubise ko impuzu ngaha ku maboko aragumya kuko iminota yayikwiye ikiragari acaragenda asubira kwa wa mutwara nyakubahwa komanda ntabara umugabo wanje ntapfe nukuri nta kuno bigenza ati yapfuye kera yapfuye ati inkengeri kivuga burya bace bamwica atekaye burya inkengeri ntiyavuze. Haleluya haleluya ifise inzira zirenga 8,000 zo kugutabara undi yavuze ngo ifise inzira zirenga intoboro z'umusegetera ziza gutabara we wenyene. Haleluya haleluya ntiyavuze ngo abaze neza asanganye ntiyavuze ata umugabo n'umutware kuko amasaha yo gupfa kwe yarenze. Haleluya haleluya erega dusanga amasaha yararenze yo gupfa kwacu shetani akagumagira ngo twarapfuye ariko turi. Haleluya 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 reka rero turaba mu gitabo ca kabiri c'abami mu ca kane tusomye dusanga abiga ibyo kuvugishwa barasonza hatera inzara mu gihugu n'abigishwa ibyo kuvugishwa barashikirwa barasonza haragira baba ngo shira ku inkono kandi mushire ko nini inkono y'imboga je nararavye nta nifu yari ihari nta n'ubugari bari bacuye hanyuma umwe ngo carasimba agenda mu ishamba yamura imitangatanga arazana ashira mu nkono ya turafise Imana uko biri kose turafise Imana yari kumwe natwe uko biri kose turafise Imana yari kumwe na ku munsi barinje bavuze ngo amba hafi kurushiki iri kumwe natwe kwa gatanu ha amasezerano avuga ngo nzogukomeza kwa gatanu n'umunsi w'inguvu. Haleluya haleluya nzogukomeza abantu bivuze gukomezwa turabe uko bangana. Haleluya haleluya yabwiye Yesu ngo fortifie-toi komera mu bibazo. Kwa gatandatu acavuga ngo iki nzogutabara. Amen. Uyu mwaka turatabagwa ndazi ko ubwo bari bwinshi ariko Bibiliya ivuga ngo Ebenezer jusqu'ici Dieu l'Éternel nous a secourus. Gasubiremo mu izina rya Yesu kugeza n'ubu musanga ko makwa Imana ibatabara yaciye ibatabaraga banze mukore ibigirwamana byayo hariya 7:3 kuraho ibigirwamana byaba yatamuzi bya taroti na bikure hari ibigirwamana birimo ibigirwamana by'amacakubiri bamana by'ubusambanyi ibigirwamana by'ishari ibigirwamana ibigirwamana byazo banze mu bikure hama mutabago haguruka rero bifuza gutabagwa twe duhame haguruka nagomba ngo banze mu haguruke gusa nyarutsa guhaguruka kuko uyu munsi ni special umuntu abagomba avuga ngo ndagomba gutabagwa n'ugomba gukomezwa n'abagomba gukomezwa haguruka nama haguruka nimuze ubwagazi Imana ndabona bamereje ku gikorwa cyawo kugira ngo bagikore ngwino
ngwino ugwaruka rugomba gutabagwa, abagabo bagomba gutabagwa zandaye, abagabo bagomba gutabagwa inzoga, abagore bagomba gutabagwa vyabi. Umuntu wese abizije agomba gutabagwa nazi. Umutabazi ari ngaha, nabuze gutabagwa wacu ndi kuri ahandi, kuri kuhoraho Imana yaremye ijuru n'isi. Ngwino utabagwa, ngwino utabagwa. Waratabaje nabi, umaze iminsi utabaza ukutariko, watabaje hatariho. Ngwino bakwereka aho utabaza, hamagara. Mana ivuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba, ndakwereka n'ivyikinze. Umaze iminsi ugowe, umaze iminsi byarakuzinze, agomba gutabara ibyaha abantu, ibyaha byabo abo byazingamye, abazingamye agomba ngo batabara. Uyu mwaka uheze baza bazingamye, uno munsi Imana yagomba kugire neza kugira ngo uzinguruke ushishikare watangwe. Abavize ubwoba hagarara, namwe tubasengere Imana. Imana yacu igukure mu bwoba. Yarubwoba nta kigenda, yarubwoba nta gikorwa, yarubwoba nta kuja imbere atarukurira gusa. Turababona mwagerageza kuvuga mwari mugeze. Nuko rero dusabe umwungere wacu adusengera Imana. upfukamaho nyene ugeze, Imana yabonye ko wiyeguye wishize mu maboko yawe. Mwami Imana data wa twese, haleluya, haleluya, haleluya. Mana nyakubahwa, Mana data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, umutabazi w'abari mu ngorane no mu bibazo, uragahabwa icubahiro kuri aya majambo akomeye y'ubugingo. Urungika igishengero ryawe uyu munsi ngahantu, nubihererwe icubahiro Mana. Abantu bawe baragomba gutabarwa, umuntu wese arafise ibimuremereye. Hari abamaze iminsi mu kazitiro, hari abuzuye ubwoba, hari abarushe, hari ababuze uko babigira. Ngira ijambo riracuwe, uri umutabazi, haleluya, uri umutabazi atabura gutabara no ku munsi w'amagorwa. Haleluya, haleluya. Oh, hallelujah, hallelujah. Ila shamego. Oh, la samago. Yesu Kristo, Yesu Kristo, tabara ishengero ryawe, tabara abantu bemeye guca bugufi, tabara abantu bari mu mpatane, mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo riracuwe ngo abantu batabagwe, iri jambo riracuwe ngo abantu bakire. Kiza abantu bawe imitima mu izina rya Yesu Kristo. Wewe none bihinduke, abantu bemeye kwishira mu maboko y'Imana, nawe ubegere. Vuga ijambo, abantu bawe Mwami babohoke. Vuga ijambo, abantu bawe batabagwe. Vuga ijambo, abantu bawe bahumurizwe. Vuga ijambo ryabo, abantu bawe baremeshwe. Mana urakoze, utugirire neza. Haleluya, haleluya. Urakoze Mwami kugomba kuvugana n'abantu bawe, urakoze kuri kuratabara. Nico gituma abantu bose Mwami baje imbere yawe, nuko bumvise ijwi ryawe kuri umutabazi Mwami Yesu Kristo. None rero muri aya masaha yose abantu bariko barumva gutabara kwawe, abantu bariko barumva ubumana bwawe, abantu bariko barumva ibyo wakoze bihambaye. Ongera ubikore no kuri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ugendagende ngaha mu ishengero, ukore ku muntu wese agukeneye, ivyiwe Mwami bigere ku iherezo, ariko ubugingo bwongere bududubize mu nywane, niho ivyabo vyogenda neza. Mwami tabara ishengero, tabara abakozi bawe, tabara igikorwa cawe. Vuga amahoro, tangaza ihumure mu mitima y'abantu. Abantu bareke kugenda biraburaniwe, ariko bagende bumva amahoro. Turagushimiye kuri iri jambo, turagushimiye kuri iri jambo ricuwe kandi kugiriye imbabazi abantu bawe bakwemeye. Natwe tubasengeye gutyo
mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Nuko Mana irakoze. Twagomba abantu nabo bagwaye, turagomba abantu bagwaye nabo nyene ngo bahagarare nabo ngo tubafashe gusenga Imana. Bavize ukwizera hagura kugeza n'ubu Uhoraho aradutabara. Haguruka tubasengere mu kwizera. Ndabona abatari bake bahagurutse bagomba ko gusengerwa. Ikabye kaze pasteur. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ku majambo yawe tumaze kumva, kandi ijambo ryawe riremesha, kandi ijambo ryawe rihumuriza. Turagushimiye kuri Imana ngo kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. None rero Yesu, ngira ishengero ryawe ryunamuriye amaso mwami kuri wewe. Bazanye imitwaro ibaremereye, bazanye ibibazo bibaremereye, bazanye indwara zibananije, bazishize imbere yawe. Turabasengeye mu izina rya Yesu, turabasengeye indwara zose ziri muri bo. Ububasha bwawe turasavye bugendagende, bugendagende, bwimure, busambure, busangangure indwara zose mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'Imana bakire, bakire. Mana turabasengeye, turabasengeye, bakire mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana ikiza, kandi umuntu wese Mana yo mu ijuru muri intango y'umwaka yari afise ibibazo, haje amasezerano avuga ngo kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Tabara rero, tabara rero, tabara rero n'aba bandi bari bafise indwara zintakira, turabasengeye ubakize mu izina rya Yesu. Babandi mwami bafise imitwaro y'uburyo bwose, imitwaro yo kuronka abana, yo kuronka akazi, kugeza n'ubu Uhoraho aradutaba. Tabara rero muntu wese, ube umunsi wo gutabarwa n'Uhoraho. Urakoze kubatabaye, urakoze kubakijije. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwese abumvise amajambo Yesu Kristo n'abahezagire kugeza n'ubu waragize nte. Haleluya. Ntutinye na ntaryo, ndi kumwe nawe, ndi Mana yawe, nzokwama ngufasha, nzoguha inkomezi zo gushikama, nzogufata ukuboko ntacu. Umutima wisonze umwana wanje, sinzowurekura n'umwe sinamba, naho hino mu cyo vy'uringunza, gushikura mu kuboko